abakozi ba Primus duza abayinyoye yitwa Rufuku duza namwe muyita Mobimba duza mbega umuhezagiro n'akanyamuneza kageretse ku kandi n'umunsi udasanzwe igice cya kabiri cy'ibiganiro Vibinga na Primus yatubereye nk'umutama asaza ariko akiyubura ngo asubirane itoto nayo ni Primus imaze imyaka 70 ihari ngo yongere imara inyota abakunzi bayo nkuko yamivugira iti Primus kiri inyota mugenzi ni Primus rero yanditse amateka adasanzwe mu rukino rw'umupira w'amaguru na cyane ngaha mu Burundi aho uyu munsi turi kumwe n'abatumire badasanzwe kumbure twabateguriye kugira dushobore kuganira hari umuhumure yavuze ngo umunezero yabonye ubundi ugiye muri kandi 2019 gara kubona ubundi byifuje basi ubundi menyereza intamba mu rugamba yatumye Uburundi buja muri ayo mahiganwa mwaki ego karibu cyane coach urashobora kwidondora ukaramutsa n'abakunzi yawe na cyane kuri umwe mu bakunzwe umwe mu bahuje abarundi tukishima ko Uburundi bugiye guseruka mu nkino za CAN ku ncuro ya mbere. Ego cyane ni icyumviro cyiza mwagize jewe ku mazina nabatijwe n'abavyeyi ni niyunge ko Alain Olivier muga benshi banzi ku izina rya Mutombora ni iteka rero kubona twasenga kugira dushemagize Primus yacu kubera murazi ko niganwa turimo uretse kane niganwa turimo ni Primus League. Iteka rero igeretse kuri nditeka kwakira umwigeme umwe yamenyereje umugwi w'abahungu muri Primus League nawe tumwakire ashyidondora. Ko murakoze mbojewe nitwa Belize Nahatwe aba narigeze kumenyereza umugwi wa Kina mu cyiciro cya mbere muri Primus League w'abahungu Star ubu nkamenyereza imigwi y'abigeme hamwe n'umugwi serukiragihugu w'abigeme. Abatari bake tumenyereye haguruka inyoni hari undi twabonye aguruka ku mipira asimba nkuko yama bikora mu mugwi serukiragihugu intamba mu migwi itandukanye mu bihugu bitandukanye turazi kwazwi ariko biraryoshe yivuze abatari bake abaramutse. Ndabashimiye cyane ku butumire bwanyu je nitwara Kazama Capture cyangwa ushaka kukanyita Hypothèse. Ku bantu bazi ibintu by'umupira w'amaguru barabizi ko ntibishaka kuryohana gato hatari abafana bamwe baba bariko barashusha public. Turafise umwe mu bafana b'umugwi uhora gutahukana intsinzi ari wo Aigle Noir reka natwakire abaramutse hama tugire tubazi baramukite hama jewe mazina yanje nitwa Shimimana Claude yo abavyeyi banyise ababo kuba abantu bakurikirana Primus League abiti twabitwa Mwaravukano umufana w'intamba mu rugamba nkaba n'umufana wa Aigle Noir the Fighters ino natahukanye igikombe ariko turazi kumbura iminezero abana bari bashobora kugira batahukanye igikombe turi kumwe na coach Olivier mbega mutubwira uruhara rwa Primus muri rusangi nko mu bantu bahagarikiye babaye abamenyereza b'inkino muri Primus League. Ego cyane uruhara rwa Primus nta uruyewe icambere na Kayoga kuva turi bato gakundwa n'abavyeyi batuvyaye urumva urafise uruhara runini cyane muri kamere ka minsi yose mu mubano wa minsi yose murazi ko bavuga ati abagabo bahurira ku gacupa bigaca biza rero bikaca bidufasha no muri iryo higanwa ryacu rya Primus League ya football nico gituma mvuga nti uruhara ni runini uvuye ukina umupira ukivuna umusase twebwe hanini abakinyi umupira w'amaguru canke abamenyereza muri rusangi baranywa akayoga ntibibujijwe mugakizira kurenza mugabo nibaze rero ko ari ikintu gihuza abantu gihuza abarundi bigatuma muyaga ibi nibi nibaze rero ko uruhara rwa Primus ntawo rudeha n'uruhara runini kandi bifise akamaro muri ivyo biganiro ubu uri kuraganira n'abagenzi canke n'inshuti nibaze rero ko uruhara ari runini. Nk'umu coach abizi ko ufise ama experience menshi y'intsinzi yagera kuryohera mu buzima igice cyamaze gukora coaching imigwi mu Burundi mugabo ndazi ko hari intsinzi nyinshi akora ku matsi kugira intsinzi ya Primus League yashoboye gukora ku mutwe kugira gushika n'isaha ukiwe. Ego cyane mwabivuze mwamaze kubivuga nko gusubiramwo murabona iya qualification twagize ya CAN ijya n'intsinzi ikomeye umuntu adashobora kubagira mu buzima bwiwe
hariho n'uwatubwiye ko yaguma atera ibisabisho urumva twe nabyo twabona twari mu kibuga abantu basenga dutsinze rero twabonye abantu bashwa baduka ico genda twarabuze naho duca na twavuze ati nibwo bwa mbere abantu bahaguruka gutya atari manifestation y'umugambwe n'uyu yari ukuryoherwa kubera aribwo bwa mbere igihugu cacu cari kigiye muzi ya nkino za kane zihuza ibihugu vyo muri Afrika. Birize wowe ubona ko nyene nk'umumenyereza w'umwigeme w'umukenyezi tugera aho intsinzi ya Primus League yagukoze namba mu rugamba kenshi abakinyi bava muri Primus League kenshi abakinyi baca no hanze babakorera hanyene muri Primus League rero ico no kuvuga nuko iyo kane twari kuri stade n'imvura kwanza yaraguye y'amaci yagabo nta n'umuntu numwe yagiye yego nta muntu numwe yagiye kugama twese twaranyagiwe gushika imvura iraba nyinshi ariko ibanye n'imvura y'imigisha turatsinda turaja muri kane bwa mbere ubundi bwaciye bumenyekana karagaho gato ariko gahita kamenyekana mu mupira w'amaguru isi yose irakamenya banye kwanza n'igikorwa cya Primus niyo organiza shampiyona locale yaba atari Primus umva nta muserukira gihugu wowe mbega uyu munsi twavuga ko Primus ifise uruhara mu mupira w'amaguru mu Burundi. Ego Primus yafise uruhara runini mu w'amaguru mu Burundi baravye abakinyi benshi basohoka hanze canke abarondera isoko bava muri Kongo bataboneka muri Kongo baza kwanza nka mu Burundi gukina kwanza Primus League kibabera nk'ikiraro bavyamutsa baja mu bindi bihugu. Uruhara rw'ikinyobwa Primus mu higanwa rusange uruhara rw'ikinyobwa Primus uruhara runini kubera kwanza Primus n'umubindi wegeranya abantu bakayaga bakuye muri match baraja canke mu entraînement canke mu match hariho ibintu ama troisième mi-temps usanga benshi bari Primus nyene igaruka irabahuza ku kibuga ikabahuza no mu gice cya gatatu. Ego Makacture barakubonye ukevuze ngo wangura guhanga nk'inyoni. Ego wakwigishije kuguruka mugabo nk'umukinyi nk'umugambye urafisa nawe histoire yawe wakwiye muri Primus League nihe rawo intsinzi wagize wibuka gushikisa cyangwa ni histoire y'ufitanye na Primus League. Urakoze cyane kwanza icyambere notangurira ko nuko guhera Primus League ifashisha gutangura gufasha shampiyona mu Burundi abantu bose nabakoce barabizi ko ari ikintu cyahindutse kubera iyo umuntu afite sponsor n'umuntu adafite sponsor ntibaba bakora ikintu cyo kimwe ama ku bwacu nabwo abakinyi ndibuka yuko kera byari bigoye kugira umukinyi ave ngaha mu Burundi Coach Berize yabivuze ko agende gukina mu makungu so novuga yuko je Primus naho nayikora ko cyane ngo ndayinywe mugabo ndayishimira cyane kukuza kwayo kwatumye natwe abajene turonka amahigwe ikwerekana talent yacu no gusohoka tukagenda gukina mu bindi bihugu. Nk'umufana kandi hafi byegere gose umupira w'amaguru cyane Primus League utubwira uruhara nawe ubona wa Primus muri Primus League cyane umupira w'amaguru. Mbona uruhara Primus yatuzaniye urabona ko imigwi yabaye myinshi kandi urabona ko ubu amakipe basigaye ayarugura rero asigaye atwara ibikombe kubera Primus yashyizemo uburyo bwinshi kandi urabona Primus urabona aho ikipe twe turakenda usanga hari abafana benshi nka twebwe bishobora ngo turabasazi twatwanyoye agenda twatwanyoye mugabo yaje tugiye muri mita cyangwa wa mwanya ugira mugire kamura mugiye muri mita yaninza yacu urashobora muri mita bagenda hajya inyuma ara ko mu kibuga dutemewe ofisi kidaje baca inyuma abo twashaka nyine bazobatira plastike kandi na kamura yikabu muri Barcelona muri Real usanga batufise ya natwe tugire morale kandi ubanyoga Primus bacana aro ni gitsindo tushaka kwinduta na kibonye kubera morale kubera wa Primus gatutera induru gusa uryohewe none marabo wewe urukino rwa mbere rwakubabaje n'ugwahe ugwakuryoheye cyane n'ugwahe kuvutanguye kuba umufana w'umugwi ufana. Urukino rwa mbere rwabanyoye Rwanda ngo tutamutombora yadushaye muri kane ubwa mbere waruri jewe twatanguye ku gisazi 2 gushika saa 6 z'ijoro rero twagize defile
kwivuguze. Ibyo urabibona icyo ni kubanisha cyane nitwaza aho mbagiye hose patire kumwe urukino bwigeze kumbabaza Utsinda iminsi yose. Iminsi yose ugatsinda. oya cyo kandi amandi umufana amaze kubimenyera kubera namaze ku ni fair play nta by'umubabaro nta byinshi rero urashika urashobora kubabara nka 30 minutes apa 30 minutes urashobora kujya gatowi Agaprimus. Imyaka 70 si mike ni myinshi burya umuntu amaze imyaka 70 amaze gushika kure kuri mwebwe ni keke cyo kuvuga kugira ngo inyenyeri ntize izime ko muvuga ko ifise akamaro kenshi bakubakira ku Barundi kugira ngo bashobore kubasangira bahunza umwe wese aratubwira ikintu cyo kogwa kugira ngo inyenyeri ntize mugabo kandi cyane n'umupira w'amaguru yo ntizegereze banayo kugabanya akabeyi kugira kugabanya akabeyi kugabanya kabeye umunyagihugu wese ashikirwe uko wiwe amere neza tekane isheri hafi waje bariyumviriye yako ibiciro turazi ko byaduze ariko borohereze umuntu wese ifite akanoti gato nimba bogabanya kantite bagabanye umuntu wese aronke kuri kantite ashaka ku mahera afite ariko hariho amakantite manini na matoya babandanye umuntu wese aronke ako ubyemerewe kunwa haba muri promise cyangwa umupira w'amaguru ndeke mbona bo hindo cyangwa bashaka kongereza mwe ngo ni kuza barazana amastand menshi ya Primus mu mamaci yaba Bujumbura cyangwa Ruguru abantu bakabona visibility ya Primus niba ari udutaka badandarizamwo twa Primus tunyobwa kwa Paseri Primus nibura nako ari nirangi ryiza riboneka neza mu makamera no mu mafoto bazana amasande badandarizeyo chaque match abantu bisanzure nko muri mita bagende basume babazanire nk'ingene yabivuze babazanire burya bumve en plastique kira mu kibuga ntihabe amatega yo kubabazanya n'ibitaje bata plastique asume anwe akaraba match ego je cyo navuga kuri Primus urazi ari akantu bavuga ngo kirinyota mugenzi bavuze kirinyota mugenzi n'umugenzi wari we wese harimo akabeyi muri akabeyi nako ugenzanje yavuze ko ari kanini mugandavye abantu banywa Primus niwo bigira cyane nko twavuga ibindi binyobwa hanyuma ikindi novuga nuko Primus kugikundwa n'abantu benshi bogerageza bakazisanzaza mu gihugu cyose hanyuma abantu banyuye ari benshi football sponsor ikiduga haduze sponsor hacaba imigwi ikomeye ku buryo ku isi ishobora kuko birashobokera ishobora konkiransa n'ayandi ma sponsor murabona nta ma sponsor menshi tugira mugabo je ndabona ko ingene banywa Primus tudugije sponsor tuba tudugije na niveau mpira w'amaguru mu Burundi ahanini nico ego ndabibona icyambere kwanza nuko iyo babishoboka Primus bakayishira muri take away yani umuntu akagura agatwara kubera je kuva mvuka namye mbona gusa igikono ya gikono naco hari umuntu abari kwisafari akaba yikundiraga Primus mugaba akabura ingene atwara kijya gicupa kubera ntibaguha udahita so iyo babishoboka bagashira muri take away je nibaze yuko byogura abantu kurusha kubera Primus ni kinyobwa twakuze twese tubona gikundwa aho na commentaire hanini no bavuga kubera nta inkoresha cyane ko caraza kubivuga muga muri kote nico bito batoyigira take away yo kigisha accident abantu muri kote ya football naho nasaba abarongoye Brarudinye na Primus uko bari bashizemo umwete kugira bafashe ugwaruka rw'u Burundi ndanabashimira kubera kuva aho bazaniye uburyo muri football y'u Burundi urabona yuko hariha abakinyi urabona uno munsi nicaye ngaha nk'umukinyi mpagaze gatwe kanje kubera Primus yansohoye hari abakinyi banyange bari mu Bufaransa ba Karebe bari muri Algeria abakinyi b'u Burundi bari mu bihugu byinshi kubera Primus League ibyo niko nasaba rero nimba bishoboka Primus League kongera akanvelope kuri rya sponsor itanga kuri federation kugira basi turabe bajya bakinyi baza baragena ugasanga nk'umukinyi wo mu Burundi yagiye ukina mu Rwanda cyangwa yagiye ukina ngaha muri Tanzania basi bashobore gusha mu buryo bwinshi umukinyi hakwa aje ukina muri Tanzania akavuga ati apana umupira je no fumanda ukinira muhira ajya amafaranga ndonka ngaha hirya muhira ndayaronka kandi Primus nayo abakinyi bagumye ngaha
bijya bavuze byo kudandariza ku kibuga abantu bazoronka abantu benshi cyane kubera abantu iyo bumvise ati Makafutura ariko akina mu Burundi bazoza kuraba amamatch kandi muri abo baza kuraba amamatch hariho abantu banywa Primus bana ariko ndasaba nimba bishoboka bongere kajya ka envelope bashiraho bashira amafaranga ku buryo imigwi yo hano ishobora kugumana abakinyi bayo bakomeye bagakina ngaha n'abafana ba hano bakagira opportunity yo kubona abakinyi babo bo ngamuye umufana nashaka mwaka tutangura shampiyona ya Primus League nuko mu bibuga byose tuzo batoye abafana kuko ndapfa ndibuka yuko bwa mbere kuri stade bahora baza basanga Primus karahari ugiye stade Ngoma wasanga Primus karahari stade nashaka rero abarongozi yuko boshamo ingufu mwaka dutangura shampiyona itangura ati ibintu bazadufasha kwera yo tuyajya tugume ibyo mu kibuga tugume hari impande y'ikibuga ati usanga abantu twasanga kwera iki ugiye kongera Primus yari kwa nako gasanga nta kahari n'abantu Primus gutiriye ajyo keshi rimwe rimwe yo ngiye nk'umuciritonki ngena nakitwaye je keshi jana ko ntabwo ariko tekana gacha mu shakoshi uramba mambanze yaje shamugenda sisanga gataka wowe gacukitwara kandi umurare no kuva tero kubwira umatwege takanyoye amurasha umuhogo waruha aranga nkira yibona nkiri ikoresha ipepo ipepo tayo andaye kubisura bari abo bose baragenda sabaro urabona ngaho abicataye ko kugumwa kuko Primus kugira horohe amarero je sabukuru nawe imyaka 70 abona ari sabukuru nziza y'amakatsi megarakaje bashaka kuvuga ngo nitumunigana ijambo ico ari akantu nibagiye nagomba kongereza ko kubera mwavuze inyota itazima nanjye bukana itwa ipote ntizima ipote n'ibintu bisa sa ari akantu agomba kuvuga ku Primus niba bishoboka iyo match irangiye bo baragerageza kubibuga genda ziko Primus irabishoboye bakaza barashira ijya banderole yajya nka pancarte bakarondera man of the match naho boza baramuha ijya yanditse ko Primus cyangwa bagashira ikaziye cyangwa ijya sheke gusa naho yo bari 1,200 ama ku kwezi bakagira ati umutoza w'ukwezi cyangwa umukinyi w'ukwezi bakavyerekana aho Primus bakamushira inyuma yakijya imbere yakijya bakabafotora ati Primus yatanze isheke nayo 1,100 cyangwa 1,200 ni gato mugakajayo umuntu wese aguma abona ijya foto naho atabari karanywa Primus aguma abona ati Primus igumigaruka mu mibereho y'ababana uko nagomba kongera tangiye muri interview akaba hariho ikintu inyuma cha Primus nko kubera mu bindi bihugu dukinamwo iyo ugiye after game imatch yiheze uhagarara ahantu inyuma haba hariho sponsor officiel y'ikintu turumva Primus iratanga uburyo muga umenga irinyegeza urumva biraryoshe uko buryo itanga naho nasavye ko bwoba bwinshi yiyerekane kubera irabishoboye ego ni ivyumviro neza ko bavyumvise bazikorerako amande mwigeme sinoreka kuvugira bigeme rero nka Primus n'ikinyobwa irashobora kuba irafasha mu mugongo imigwi mbo dufate ko ni mu bantu bariko baraja mu zabukuru imyaka 50 irenga inyenyeri itazima nivyo uko je narutse mbona abavyeyi banywa inzoga Primus kera hariyo Primus baduha usomye gato amaso agaca tukura abo nibo baduformye kunywa inzoga yaba ari inzoga uvuga ati gashigashe kandi baguhaye bacudandabagirana uja mu gitanda urumva rero inyenyeri itazima uko n'umukurambere haya naho twinywesha izindi nzoga Primus igumiri hejuru uno munsi we n'umutama nyogokuru musanze ku rugo rucaho ukamusanga isogokuru agusaba ikiyeri kandi ikiyeri cabo igituma kiri mu rukundo ntashobora kugurira nawe ngo wigurire musangira kijya nyine n'umusa usabikanye ego ico wenco cerekana ko iyo nyenyeri itazima ntizozima kuko uza wese afise habaye iki hariko abiki hazobiki urumva rero uko rero Primus ikiragura ibi kuragura kumenyekana kandi urabe kuva naho inzoga zindi nziza Primus igumiri hejuru kandi na Bralud uravye irakora Primus n'izindi zirabura mu Primus kaboneka
urumva uko rero abarundi baguma banwa ku bwinshi nk'iki bagenzi banje bavyo bakwiye kuza barapromotinga hakaba man of the week imwe mu mujure mwiza man of the match yakinye neza umwe canke man of the ukwezi gusa bica bituma vyagura mwumvise ati sponsor officiel ni Primus League ica yagura rero kumenyekana cyane gusumba no hanze ugiye hose usanga ariyo Primus umva n'inyenyeri bitazima kuko yaramaze gutangura isoko kandi rikiraryagura nibaze rero imyaka 70 imaze ikora biragoye kundi yoza ngo ashobore kwitambika hagati ntibikunda urumva iyo nyenyeri ntizofizima ibyo birotanze kugira ngo nyine ntizime imurikire bose ni ibintu bikomeye cyane umutamba kandi murikire bose Primus ayikore muri kire wese abahungu n'abigeme Primus ayikoteye kabisa reka tubashimire kwa mwatwita ubutumire bwacu bakaba muheje gutanga impanuro kugira ngo nyine ntizizime Ego. dushobora n'abadukurikiranye Yego dushimire badukurikiranye kuva mu ntango kuri iki gice cya kabiri igice cy'ibi biganiro vibinga n'inyenyeri itazima mu ninaza imyaka 70 ikinyobwa cyanyu Primus kibayeho kibafashe mu mugongo ngo kibarinde kwicwa n'umwumwa tubabwira tuti kiri inyota mugenzi twizere kandi ko tuzosubira mu biganiro bikurikira tubibutsa ko kugira ugumu dukurikirana bisaba kugira gute house like comment share kuri Primus Burundi YouTube na Instagram Facebook hose mushobora kubana twara ibiganiro twakora bya vibinga na Primus ego ndabashimiye cyane aho mu kindi kiganiro hypothèse Murakoze. izima Primus azipotea jamani